eske makiyaje zitaraza abakobwa bari babayeho gute ko hariho bamwe atosohoka no mu maso y'abantu atisize je ndibaza yuko nibi bintu vy'imbuga ngurukana bumenyi biri mu bintu bimugaza abakobwa cyane Gwigereza neza saleza igere ni gukora cyewe sigunda abakobwa birabura man voilà nivyo nagira merci le guso partager wo ndakubwira wewe qui ne risque rien n'a rien tubaho rimwe ku isi ubwirabure buratandukanye mare ubwirabure bwo mu nzara nubwo mu giti ntibisa wallahi ntubeshanye ubwirabure ufite ubuzima bwiza kedi nubwira mbere urazi ko hari abantu bafite ubwirabure bubi kwera ubuzima bubi kuko hari abana benshi bo mu giti ubona ubwirabure bwiwe wonyene ufite inzobe ukavuga ati uyu muntu afite ubwirabure bwiza vraiment kandi yirabura mugabo ukabona po yiwe ukavuga ati uyu muntu arirabura vraiment ariko asa neza kuruta umuntu afite inzobe. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Nizeye ko mumeze neza twabaheruka kera twe tubakumbuye. Leo dorwa nakora muri Ramadan? Ego oya twarakoze ikiganiro na Deli na Mona. Est-ce que c'était pas en Ramadan? Ramadan yari yaheze gusa nivyo twaciye tugarukiriza ikiganiro cyanyuma twakoze cyari ca Mona. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nkuko Kelly Tatiana ikarayivuga ça faisait mbaye mutatubona kuri micro za Yaga Tech TV. Murabizi ikibazo gihari ubu taxi ni 50 kuva mu Gasekebuye kugera mu Kigobe, kuva muri ville kera taxi yari 5000 kugera mu Gasekebuye ariko ubu taxi ni 20000. Bisigura musha mutahura la raison pour laquelle tubazigiye tudakora kubera yuko déplacement usanga cameraman aba mu cenda juru jewe nkabamba imwaro ugasanga Kelly aba hari ya munuza ugasanga kugira ngo shuye guhura birasaba déplacement nini ya cyane kandi vous comprenez la vie c'est pas facile. Sinibaza yuko vyo vous voyez comme ibiganiro to dukora ugasanga muriko murabisuzugura sivyo ukavuga ati cyara nikigyoshye ugasanga déplacement cyatwaye kugira ngo tushoye kugikora kugira tushoye guhura c'est pas donc c'est plus de 100 000 Hiki cho déplacement ya cyadutwaye vraiment yeah. En tout cas rien que pour ça muze kuraba yes linka uyu mu invité wacu kugira ave mu Kigobe gushika mu Gasekebuye yes. Yarishe 50 000 naho nyine bari kwamubwira 40 sivyo uyu yaragira bihebe yari amaze kubwira ndabihevye taxi nazihari na taxi ndonse ikiramya ngo kuva ngaho kugira ngo mu Gasekebuye ngo ni 40 030 ukacanga jewe rero ibintu biko yatugora rero turabasavye please munize mubona tuhaye content muzoze murayiha agaciro kubera yuko iba yatuvunye kugira ngo dushoye kwibashikiriza. En plus de ça twaruka kubaha let's kera donc yeah ntimutume dutamba twirorera. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Yaga Tech TV. Yaga Tech TV one Yaga Tech non ni Tech TV Tech TV c'est pas TV. Jewe ndi ubiriza jewe ingene vuga prononciation yanje iratandukanye jewe mvuga prononciation Salut, c'est comment qu'est-ce que vous foutez là-haut? Ah pardon, qu'est-ce que vous foutez? Non, qu'est-ce que vous foutez oh? En fait, nous oxyama kanuka kayiga. Yaga Tech TV. OK. OK. Ndakivuze mu kucandika nandika TV. Kandi simaka mvuga Yaga Tech TV parce que tout le monde dit Yaga Tech TV. OK, karibu kandi kuri Yaga Tech TV. Muntu mwandaye mwana mbabarira. Mwandaye mudukurikirana turahaye ikaze ababone bashasha turaramukije ababone twaye dusanganywe mubandaye mugira subscribe mugira ama commentaire mugira ama j'aime en plus de ça mupartager hama mudukurikirana. Voilà. Topic rero no c'est topic zibiri topic nizazi nyene murabizi turabizi ko mukunda ibintu by'ubusutwa muhumure nivyo ntubazanira kuko twarabonye burya rero urinze ubona ikintu munakunda noneho mutwara muri yo nzira yiwe nyene nta kuntu umuntu yokunda ibiharage wowe cyumutaka kumuzanira inyama nibikenewe ega inyama nizo tuzi ko abantu bose bakunda kwisi mugabo rero abantu bose bategeza kucyo bazikunda kuko yango inyama nizo ziryoshe tu comprends bisigura yuko parfois les goûts sont partagés rero ko twabonye ko mukundira ibintu by'ubusutwa nivyo tubazanira kurusaku murabambere turabazanira none no munsi dushaka kuvuga ku kintu cerekeye abakobwa badafise self confidence yo kujya imbere y'abantu batisize kinakira mu maso Kelly urazi ko ari abakobwa attends hinge kwanza tuba present tu m'invite ndugu yangu igatwaruka micro kera aha twaba excité
we are excited. Nukuri ni atari basha. Murabona ko turi kumwe n'umuyamvite umukobwa mwiza atesa abantu bamuzi mbonagira mvuga ibidakinagira ntangure kumuvuga arashaka kwipresenta. Nika karibu cyane. Akora vyinshi ashobora kuba afisa kandi kazi yatanguje ko kuzarara dandaza abantu par exemple canke wenyine yidandaza ibintu byose biratahurisi. Ubuzi ni bwinshi. Ukunda mura. Ja. Urazi yuko ndabaze kubivuga. Umva urazi yuko ari umukobwa ashobora kwidandaza ugasanga kwidandaza kwiwe rimwe aronse nka 5 million nundi 5 million arayoronka para toke rero ushobora kwidandaza ugasanga urayivyaze mu bustaruro atregiye akora karagaciye ndabona avuge ubuzakora kandi uvuge bwose ko ni wihenda ndaza kukubwira ivuge shari ndabara mukije bakunzi ba Yaga TV ku mazina ni Link ibindi narabivuze kiro ize kumugasoma kiro yarabaye mugasoma mbaye umukobwa vuba biraboneka sinzi ko muyibona nyine avuga bashaka kuba umukobwa ega wowe boreka kuri umukobwa aparazi ariko uri kuravuga brada wagwa okay donc uyu narahiza akazi ukuriki narakavuze no ngomba ndagasubiramo kandi gahanye hari abantu usanga bataravye kijya higaniro mu gasanga ikinya abafurazi twa dufise cyagiye rero dufise ahubwo ja kuvuga ubusi hama wihende ndakwereke ubuzi nkora ni bwinshi ubwo nye ukora iki narabivuze no ngomba ndabisubiramo Imana nyagasani cyagiye wabivuze wari wambaye uko arrête non s'il te plaît ndum queen video nta bindi nkora kubera ko umengo nturi fier no kuvuga yuko uri mu queen video kubera ngo ndabihebe no sinshaka ko tuguma twivuga ko cyane ngo ndabihebe none ndabigarukane gute twavuze umukobwa aje ama video rimwe kabiri gatatu agacaronka umuhungu yamukuze muri iyo video nyene akaca mubwira ngo bihebe kandi yamukuza mukuye muri ya video merci nibyo bigira kubera iki wibuke ujya nunu nusra niko yatubwiye abakobwa benshi niko batubwiye just kubera ico tutsigurire je ndamaze gukora cyane ndamaze je ama video menshi ubu harageze basikonde kuri abandi bashasha hama ubunyo hageze yuko okay nimba ageze ko ari kuri abandi bashasha akaba ariko kazi avuga yuko afise uzocubaho gute uzokwidandaza merci sinzo kwidandaza no uzobaho gute question ndamufashe no écoute iruzi kwisigura no kuri nazi kwisigura umuntu yako mana umusista ashobora gufatwa wowe ko uravuga ngo akazi ukora kugira ugahebe kandi ariko sinashaka ukavugira ngaha ikibazo nimba udadaza nako kwidandaza cyangwa udandaza droge oya nimba wigurisha humura je mbafise abaji basuma uvuye nawe ndiko ndashaka kumusirasha okay tubwire kubera iki mushaka guhagarika umwuga wanyu ndiko ndavuga cyane bwabo ndayohewe kandi ndumva ko bisaba cyane kubera iki mushaka guhagarika umwuga wanyu ari we ubabesheje ubi wanyu uripangi okay inzubamo ko akazi wakora ari ubukwin video ukavuze kugira uhagarike ugiye gukora iki uzobaho gute amahera negeranije indi ari menshi ubu rero banzindire none none gushaka no gushaka kunyataka neza twese turazi ubuzima bw'iki gihugu cyacu umwe wese ngere tubayeho sivyo ngo amahera yegeranije uvize ndakubwiye Link ikiro dushaka reka kubesha kubera yuko abakuri video bandi baza gutunga natwe bw'abartiste twaza amahera duha abakuri video rero nubwire ko yegeranyije ko uvize ndakubwiye rata Link uvize ndakubwiye abindagorana mu uvize ndakubwiye Link urabona ikintu gihari ni iki sivyo ego uri mu queen video maze gukora ama video menshi sivyo mugabo nturakora antuka jewe ndi umuntu ndi honnête ndakubwiza ukuri simaze ko maze gukora ama video menshi ku buryo vuga ati harage ego peut-être kuri level yawe muga kuri twega amaso y'abantu ntitubona ko hageze yuko hagarika ahubwo unye niho warukwiye guca uduza ibiciro kubera yuko umaze gukora ama video menshi kurusha n'abandi bakobwa kandi ubikora neza kurusha n'abandi bakobwa ubu niho warukwiye guca ufixa prix iri élève kubera ko n'abastare barabibona yuko ubizi kandi umaze gukorana n'abantu bateye imbere urumva tuvuga ati je yanje niyi ku buryo wamenya ati Link vraiment sico kimwe n'abandi ba queen video sivyo ugafu umuvugo ugafixa
hakaza uwushoboye kukuriha nshobora kuba naronse kandi kazi karuta twakwagije ubuziko none makandi akababwire mwebwe oya muzobibona bizoboneka bro ninasanga busumwe bagusumye uzoza kubivuga kakazi burya yavuga kandi sawa tuvuge sije yacu rero bamumenye ni linka yahora ari umufini video ibisigaye no ntiyahagarisha yavuze ko agiye guhagarika mbe uzohagarika ryari mu myaka 3 n'ibiri nahizi ngo uzohagarika ejo aya ubu rero ugukeneye kuri video ashobora kundondera Instagram ni yindi nyene usanzwe ukorera ngahe ku muntu azwi no ku muntu atazwi ko ndazi ko please itandukanye ku muntu atazwi wowe uzo umuzamuye kumaze kujya ama clip menshi y'abastare ama clip y'umustare nawe usanzwe ukorera ngahe kugira ngo noneho hari abantu bashobora kuba bakubona bagutinya bibaza yuko ushobora gukorera amahera menshi ikenga sivyo cyangwa ugasanga arashaka kumenya please zawe kugira ngo ashobore kukubahuka ko hari igihe ubona parase y'umuntu ukavuga ati uyu ni next level kandi ugasanga ayo mahera wibaza yuko yo isusuzugura yo yatora kuko nta jarajya nka murindi none tubwire turumvise yuko utazohagarika vuba ikiganiro cyacu normalement si kubaza ibibazo mugabo nabaye obligé kubaza ikibazo kubera yuko na wewe ingene wanyishuye noneho tubwire usanzwe ukorera guta aya uzonkenera zonyandikiye tuzokwivugane aya abantu usanga bagutinya kubera yuko babona bote yawe Peter man vip none ndakubaza ikintu ubu wewe kutaratubwira amahera aho uhora winjiza kuri ntuze ya clip canke kutaratubwira ati jewe umuntu ashaka featuring umviriza none ndababaze par exemple none nka Bralud DJ kundondera uribaza ko yo 500 ndaje hama ikindi naco concert yo mu Cenda Juru uribaza ko no wasaba 10 million sawa ntari baseka gatawe guhemba ngahe tubwire iyo ni contrat abo sabana baje kundondera kandi urumva gataho ni nani ntunuze ni brand bisigura yuko bajya akazi dukorana umushahara ibyo birumvikana umushahara barawuvuga none kutabutubwiye nko par exemple abakuri video baba bafise tarifa abakuri video mu yindi bihugu yego muga iyo tarifa imenywa n'umuntu aje kubarondera ntibace baya no barayikurungikira yego barayikurungikira mu gihe bamuronde muga ntaca yafisha ku marezo sose matarifa yawe usho yivugira ngaha bicagira ngo imbyanga yo ndavyibuka nese wamuhemba ariko cyagira ari umustar wowe warukiza wari umukuyakuya nagwaye 400 kandi hari kera nagwaye 500 harimo n'ama déplacement ndiye byose na makeup murananyambika mugabo si make nimba cyagira nagwaye 500 nkakumenya byose hari ukaba ukiri underground ubu nestimye ndabona yuko ushobora gukora nka miliyoni 2 niyo mpamvu uvuze kugira ubihagarike ndagutahuye komera voilà sasa rero izo zari ibibazo bitari byateguwe niyo mpamvu ufite jewe sisi ko maze kuyibona jewe simba afise sujet ihagaze neza je cyo kwazi ko twavuga nibi ugize nabi gusa kaerere mba nahinduwe na nonga ndakwataka muri yo nzira nyene ubo wagize bone na matase gato yivanye n'ingene ariko arisigura yuko ashaka kuyeba kandi ari byo avuga yuko bimuwesheje voilà sujet rero no munsi ko twavuga ati abakobwa dushobora kugenda turara no ari naturel na uri naturel umwe arakobwa ashobora kuvuga ati shobora kuva mu nzu ashobora kuja kuri kamera ati size yo ni benshi kwanza ni presque bose ni benshi cyane ntashobora kuja kuri kamera bon imagine que moi je connais même des filles kugira umufotoye kugira uposting ifoto yiwe abanza kuzigusaba kugira ngo wewe azimodifie muri genre yiwe sigiye ko arafise indi application wewe amodifia ko amafoto sivyo ariko ni vya tunuza twama tuvuga ati foi ko umuntu azaratahura yuko est-ce que question iraha ni sivyo entre umukobwa yimakiya n'umukobwa atimakiya muri abo babiri ninde amanka confiance en soi umukobwa yimakiya ndibaza hama kandi ikindi hari abavuga ati jewe je me maquille kugira pour me plaire et puis pour sortir nsa neza n'umuntu ndabavuga ati wow uyu mukobwa apana kubura amahoro ko utoja hanze utimakiye voilà imaze kuba kubura amahoro ikiba manque de confiance hamwe udashobora gusohoka utisize fond de temps utisize tiro utepi utisize rouge à lèvres ugasanga wamagaye mu taximeni arakurindiye plus de 30 minutes nguri kuri isiga cyane uracoye n'ibintu byose taximeni mwanya ariko gutwara urugo aha je ndemera umukobwa ari naturel je n'umugore wanje ndamubwira je sinkunda umukobwa yisiga kumba mbona umenye ngo nta confiance wifise
ego ari mu misi y'imanza sava ariko hari abandi bantu no mu misi isanzwe ntiyova mu rugo atisize ugasanga n'abantu babana mu rugo ntibashobora kumubona atisize ya aja hanze mu rugo yisize iyo bigeze kuri iyo natubwire unje ndibaza ariko yagize no kubicamo nawe nyene yisiga gusa ashobora kuba abana busi n'abantu bisiga ashobora kutubwira eske biba vyavuye kuki niki kiba kibuze kuri bo canke nawe imba wagize kubikora je nta musi no kuri jewe je nivuge kuri jewe je ntabwo nikora chini bukari watubwiye kukira wari umujama nikora mu kazi konyene ngiye mu kazi byonyene no nikora ariko uramaze kubona ko nawe we hari igihe bagusizenya iyo bagusize makeup ucusa nabi urabizi caminduka ariko urazi ko ivyo bintu bibaho keke hari umuntu ari mwiza naturellement bamusize makeup umengo cyaba mu yego alors que abantu bavuga ko makeup ari yo iranda umukobwa joli mugari izindi makeup zigira genre nka jewe umuntu amakiye ibintu vyinshi sinikunda kubera ucumengo nahindutse nukuri ucumengo yangize undi muntu swate sinzi igifondote ni cinsi yangize inzobe ntafise ugati non ça c'est pas moi mugabo ndashobora kwimakiya ka makeup kanje nyene gasanzwe kari naturel kajanye na jewe nkavuga ati wow là je suis belle tu vois je suis belle kandi ni nkuko je sinkunda kwimakiya ntuko abantu badukwikirana barabizi yuko ama video yacu presque yose na maquillage mbafise mugabo bitavuze ko ntakunda maquillage bon non en fait jewe muri muza nkizo cyane ibaza eske maquillage kitaraza abakobwa bari babayeho gute ko hariho bamwe atosohoka no mu maso y'abantu atisize kubera ko niwe afise complexe canke niwe afise complexe kandi usanga nuzana nyamukobwa si mubi byatari ariko ugasanga ebana cyo ndibaza yuko nibi bintu vy'imbuga ngurukana bumenyi biri mu bintu bimugaza abakobwa cyane kubera yuko nta mukobwa posting ifoto muri Instagram cyangwa Facebook atisize genre usanga amafoto menshi ibashatse yisize ari mu manza rero usanga acabona ati abantu mu masoso media banzi mezuko rero bambonye live kuko aussi fo kutahura ko ari abakobwa usanga bafise n'amabuto menshi hama ku mafoto wa postinga niba bashaka ko babona ko bafise amabuto kwaje usanga mu buzima busanzwe muhuye urundi muntu muhuye voilà rero kwaje usanga biri mu bintu bimuha complexe yo kuvuga ati si plus jamais kuzosohoka ntisize kugira ngo abantu bagume bambona muri ya image nyene kwaje usanga none umuntu aragize ico bita ubumuga mugabo rero sina question yico gusa hari igihe usanga abantu bari bagutera ama complex sivyo hari igihe usanga abantu bari bagutera ama complex ukabona we wasohotse urikunze vraiment urabona ko usa neza mu maso uragufata uduswa twa uragira vyose uragiye mu bantu ngo yo kutima kingo urazi ukuntu usa ari umuntu deja asanzwe yifitiye confiance nkeya muri we ubu mwishe ewana ubu mushize jewe je naguciriyemo ndafise abagenzi bashika nka batatu twicaranya ahantu uza wumva amerekeza muri toilette ngende kuragira imeze umva agenda na fonde to guma yihanagura umwanya wose umva yicaye yashunga ubona basagute non c'est pas hariyo n'abandi bantu vraiment en tout cas jewe abantu muri ko muradukirikirana je vous encourage yo kwama muba mufise amajambo meza yo kubwira abantu kwa ntuzi ibintu umuntu aba amaze gucamwo ibintu ariko aracamwo kubera ashaka kumbwira ngo mana usana butisize fondote wewe kuri wowe niho marque isanzwe mugabo kuri ujya muntu bibwiye uramukoberekeje peut-être kugira assez genre peut-être kugira ngo yibone ko ari mwiza il a besoin yuko yamaronko abantu bamubwira ati t'es belle usa neza wisize cyangwa utisize we nawe ugacugenda ukambwira ngo kuyo gusa nayo vraiment ngo yitisize ngusa nabi Allah wada hari ibintu biba najewe wamwiye ngo ndirabura mana nyagasani asha nka Alvine mana fata ikopo ryose noneho hagishira ko yego nivyo ni nka Alvine afise complexe yuko umva yarisizemo ko kwirabura genre sinzi ibintu apana narisizemo abantu baratandukanye azi yuko kwirabura gucuba mubi no ariko sinkunda inzobe sinkunda kwirabura urakunda inzobe kubera ko deja jewe no ndi inzobe nenda bahe example ndi inzobe ngigere saleza igere urumva no c'est vrai Alvine afise ntakunda kuba yirabura ntubikunda kubera ko jewe ndafise example menshi par exemple jewe sanzwe ndi umwirabure sanzwe ndi africain urumva ico kintu cy'ubwirabure kisazo kindi muri jewe ndi umwirabure okay donc reka rero nise n'inzobe
kuko sazo ndi mwirabura. Okay basi uri inzobe sivyo uri inzobe. Ndi inzobe n'ubu ndavye bako ndi inzobe. Uri kurayirondera. Ndi inzobe. Uri inzobe antuka ntiwirabura. Okay. Kandi ava warirabura. Ndakunda umuhungu yirabura. Umviriza ukunda kugiki sinakubwira ivyo abahungu. Abahungu birabura. Sinakubwira nakubwira kugiki kubera yuko wambye ko ufise inzobe. Ndakubwira akantu ko kunywa. Shagura akantu ko kunywa kuri le fait que umbwiye ko ufise inzobe. Ndumva ko no gwa kado. Imico ushaka. Qu'est-ce que tu veux boire? Ndafise gatao. Imagatao. Okay, ndamuha. Ico kuri ako kantu nyene wavuze yuko gusa voilà ni uko naje wasi gunda bakobwa birabura man. Voilà nivyo nagira. Merci le guso partager. Ndakubwira wewe ntukunda abakobwa birabura. Urumva mugata pas besoin yo kuguma utanga ama remarque ku muntu yirabura. Par exemple, je ndiko ndavuga kuri jewe. Est-ce que ndakubwira ko birabura? Si écoute. Kwera kumuje. Iyo bajewe ndumuntu ufise complexe urumva ntakunda ubwirabure bwanje canke ntakunda ukuntu nsa sivyo nukuri kuva ntangura gukorana na Alvin mbana natanguye kwiyambira ndabyije ukuri apana watanguye ahubwo nakuguzo ngo duvuta akakubwira ati isigo tuvuta manu binzobe ntayo shaka effet si makubizo kwanza sinamake jemba inzobe mube muvugisha ukuri jemba inzobe no amubi hama jemba inzobe urumva question ikibazo hama jewe do unzi do ridira wewe unzi nirabura oya man ubusare merci abarosha biko baragurikira mu kuboko nimubonye nayivugiye gute oya Alvina yirabura man ndugu yangu nani ari kukura urumva rero kubera nta kibazo oya nta kibazo ntaco wishe wewe nimba wumva uri à l'aise muri wewe vraiment apana numva ndi à l'aise apana ngo numva ndi ariko man sha ukira wowe ndugu ya merci en fait urumva yari karamaririza basi narizi basi ko afise rezo yo kumaririza ariko kubera yuko anzi akaba mbona gihe umviriza kijya gihe sukuvuga ngo ariko kijya nizara nari nizara voilà nivyagiye mvuga wari ufise inzara nta peut-être ntiwanisiga deja na sleeping baby ngira ntayo wisiga urumva iyo umuntu ufise amahera ukajya neza ukanywa amazi akwiye uragira agapokeza nubwo uba wirabura urumva uragira agapoka shining tuvugishije ukuri keke mu bintu tubansa neza samavuta gusa n'ubuzima kwa bwarahindutse n'ubuzima kwa urazi umuntu yambiza kuko hari abantu biyambiza cyangwa bisiga ugasanga basa nabi ugasanga gano aratukura ahanga aratukura cyane ugasanga arirabura ugasanga aha rero urazi gituma nagomba mvuga ati Alvin ndi umwana mubi hari igihe nyine duhura nanje akacambye ngo we ko wacuye akimbiru ifo yuko ivyo bintu zurabireka ifo ko itoza kuzura tanga ama compliment ku bantu umviriza jewe sindakabati je n'umugore wanje acuye ndamubwira bro uracuye urabona je nsa neza utatangura kuvuga ngo ifata neza ngo umugore wawe bro utikuze nawe urazokukunda je n'umugore wanje acuye ndamubwira grand frère ebana rati commence à changer kandi je nguma nifata neza ngo rikunda nikunde none umviriza hariho kubimubwira ukabona nyine kari ivyo mugabo derrière uhora umuhaye andi ma compliment apana gusa kuza ngo mani uracuye adacuye ntuhora umugira ngo asa neza ndamubwira okay ndakubaza ikintu kimwe nka jewe sivyo igihe winjira nakubwiye ko wavyibushe ego ambwiye ko navyibushe kandi fo yuko utangura kuzurambwira yuko mfise ubwirabure bwiza kuva kera narabikubwira rero kuva kera narabikubwira urabanda yapara kuguma je umbwira ngo nisiga kuba je shaka kwisiga iyo nshaka kwisiga umviriza ndakubwira ya buri sister wanje nkubu nabikora naguhaye kado y'amavuta nakubwiye ati y'amavuta nta nakima akora atari gukora y'amabuto none ukacu usanga dans 2 semaines wabaye yamahero yo ya je vraiment jewe ndi en tout cas vraiment nirabura neza les goûts sont partagés nabivuze arabakunda inyama n'abakunda ibiharage sawa nimba udakunda ibiharage apana kucubituka apana kucubivuga nabi sinobituka kuko narabibaye apana kucubivuga nabi urumva we ntubikunda vyigumizemo bro kama uko black siko none kumengo birakuriye cyuko black siko ndafiri birakudane jewe oya haba none ko jewe ntariko ndahariye ngo kwera nisi ko ndakubwire Alvin jewe siko ndabivuga c'est même pas pour moi kwaje ntaco bimbwiye jewe ndikunda iyo ntashaka kuba kwirabura mba narisize ko hari umuti wavyo
sivyo mba naraguze amavuta ni menshi atari amahera afise ari amavuta ya bitatu kandi ukiyambiza ugasa neza urumva donc pour dire yuko jewe j'ai le choix yo kuba inzobe canke kuguma nirabura si j'ai décidé yo kuguma nirabura nuko mbona ko ari vyo umunsi zo kuba kwinzobe iraniye zoreka kwisiga cese birabura mais il faut yuko waprena kuza uratanga ama compliment ku bantu muhuye quoi que tu ne sais pas ibintu umuntu aba ariko aracamwe peut-être si j'avais pas confiance en moi compliment nagwaye ugishika urumva ntawe wakunda non je le dis pas pour moi ndiko ndabivuga no mu bindi est-ce que ndamaze kubiya ko birabura nimba maze man no kuri video heje kubivuga kandi sigitutsi buretse kubego birakuriye dole ko abaja bawe fasi ubivugamwo ngo bani gusiga amavuta jewe j'ai pas besoin de kwisiga siko ndabivuga pour moi kwisiga amavuta simaka yambize je navuze amavuta amavuta none amatopsi afite amavuta Vaseline samavuta ikaje mana yanje munabare jewe kandi nawe nyene yivugiye namubwiye ati yisiga amavuta sinigeze vuga amavuta yanje wambona nyumwera wambona ariko cyera avuze wisiga amavuta sinigeze vuga ngo uyambize no iviro tukavuga we ntavyo kuratahura just nabitaho ahubwo diko dakatisha kwa nawe bego wabigize jojo ikibazo niko nagira ni kimwe namubwiye isiga amavuta banange sinigeze namubwiye yambize ni ibintu bibiri bitandukanye hemwe nari hariho yambize no kwisiga amavuta none kuko yambwiye isiga amavuta nta ufise umwe ni nkuko nobona iminwa yawe yumye nkakubwiye ati isiga karabero mugaje sinumye umubiri wanje ntiwumye raba mfise akabiri gasa neza oh mana we raba vraiment koko nuguma wisigura cyane kandi cyabifa ndiko ndagusigurira il faut apprendre à complimenter les gens nugo ubona ati uyu muntu vraiment il est pas genre hari umuntu ushaka kubona je siniko ndavuga ngo hari abantu babica nk'ibeza mugari umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu vraiment il est pas agréable à regarder banza umvirize ntagiye duhura nkakubwira usa neza ntagiye duhura nkakubwira wacuye mugati reconnaître uri facile ego ubivugana tu reconnais ufise critique il facile ufise critique il facile bacabona ko wacuye alors que wowe ufise hari igihe je ndakumenyereye ndabizi kandi vraiment ugiye ko niyabura ntubu ntutsa ugumpaye compliment mugabo hari abandi bantu usanga nta confiance bifitiye ube umubwiye ngo arirabura adasanzwe akunda nubwo bwirabure bwiwe atari amahera afise yo kwisiga acavuga ati yo naragize communique yuko zira umuntu ashaka kwisiga azomiyeza mugurira amavuta kandi nta mutima mubi ushaka kwisiga bati ibintu binyibukije twe dufise umukozi sivyo yari yirabura vraiment agacagira nyine agaca araba n'umunori urumva amaguru yo nyarasa amaguru nkayo wanje aho ni sawa ndetse ndabivuze kubera ngo ndiko ndamucritika ariko le problème wacu twega ni kubera wewe ni kubera wewe Alvin ufise ukuntu umureka avuga ikintu cyo kumurabana ibisurire nkaho mega ikavuga intu twegeje kandi bidatwengeje urumva uwo mukozi wacu yarirabura afise n'umunori nyene ibya naturel uvuga ati n'umuntu ari ordinaire nta birenze rero wewe agacagira no kwiyanga yari yanka kuburyoza umva ngo mana ngo kwiki wampaye ngo isura agafata kisiga makarorite yo agaca yisiga mu maso gusa nkamwaza none yo kwiki wisiga mu maso gusa zurisiga n'ahandi ngo yavuma ngo je ngo sinikunda ukuntu usa ngo ndiyanka ngo je nsa nabindi mubi urumva uyo muntu amaze kuba afise izo complexe zose mugaca mu gacumbira ngo mbega uwo munori umva yo utanyamba ikibara example ayabona ko atukurikirana ivyo bintu ndabivuga ku bantu tuzinanye example kandi barabizi n'abantu tuzinanye yuko atamutima mu Imana bivuga yego ndiko mbwira n'abandi bantu no kwere example watanze satushe hama ukaca wumva ngo uriko uravuga je ucume ngo jewe ndabigira non c'est pas Alvin ndiko ndabigira n'abandi bantu badukurikirana bo bakunda ku batari doux avec les gens urumva uwo muntu murahuye ntuzi ko afise iyo problème muri we yo kwiyanka yo kuba adakunda ukuntu Imana yamuremye wewe muravuga cumbwira ngo ubwo nani ngo n'urusura ngo n'umuntu rukuta man ubumwishe atavyuza ubumwishe nukuri yo umbwiye kwiyahura rero harundi mwana twigana muri interne Alvin yarirabura jewe twicaranye ndiringa
nicanye n'uyo mwana ndi umuzungu ubona ko ndi umumetisi yarirabura kuri bwa buryo ni umususudane yarirabura kuri bwa buryo hari ukuntu twege batubwira badutegeka kwambara amasocks ya blanc ibirato vya noir n'ijipo tugasobeka rero hari ukuntu yambaye nka socks canke yibagiye kwambara amasocks akambara utubahodine nyene twa noir ukazona nka twe twabita ba animatrice ugacubona nka prefaraje aramukubisa amakofi bugenda amburiye kora nta kora yambaye n'umubiri wiwe arirabura nukuri yari yamukubise ngo genda mburiye kora ngo nta soni umwana yarabuze rukuntu yexma avuga ati je namujya katakora nambaye deja nzuba nintutse abandi bana barantwenga urumva umwana misi yose mwijoro tugiye kuryama yajyama hejuru ku gitanda canje yamarika ararira nkamaze kwe kuri kurarira ngo jewe ngo banaguma bantwenga ngo sanaka urana burya bu Beatrice bwirabura ngo saraka Beatrice ngo ndirabura gose ngo ndiyaha ngo je ngo nopfuma niyahura urumva ayo majambo yarambwira uko nyine hambya none kubera kuri kura just nkubona ko nirabura none ubona jewe nshaka kwirahura kwa nirabura ya zuri kundusa neza kunubwira buri busa neza uraberewe nibiki vyose mugabo ijewe nubwo nabimubwira compare n'abana bose bigana bamwarsela bamambwira ko ari mubi ko yirabura ahuye na prefa kambwira ariko kwirabura nisigura kuba mubi nyene gusa abantu uremera yuko abantu muri iki gihe bari attiré par inzobe ibintu bipika vuga babonye inzobe bakabona n'umukobwa yirabura ariko hari abantu bakunda abakobwa birabura mugabo majorité tugiye kuraba beauté baramaze kuyiha synonyme y'umuntu w'inzobe bon kera beauté yari umuntu wirabura mugabo ubu aho tugeze n'umuntu w'inzobe voilà rero urumva umwana nk'uyu amaze kugira ama pensée suicidaire nk'uko akaza ariyumvira kwiyahura juste kubera ko genre kubera ko abana bamambwira ngo arirabura ahuye na prefa akamubwira ngo ngenda ukuri ukona kandi n'umubiri wiwe nukuri yamashaka kwiyahura misi yose twari tuzi ko umunsi umwe tuzovyuka tugasanga umwana yawe yose sana genda gwete monyaje yanje donc kuri ivyo kera narimeze nk'uyo mwana abantu bose niko bambwira n'abakobwa bambwira uko umuntu arirabura kwasanga rero natigise mvuye mu buterere mu zuba hariyo kwirabura no kucyujya mu zuba uca wirabura x2 nyene wabona yuko je ivyo biri mu bintu kweje cyatumye nisiga sino kubesha ni vya bintu nene yiko ndigisha niyo mpamvu rero nivyo nako ndigisha abantu ifo yuko biga kuza bara compliment abantu nuko atakintu ciza uri kuramubonako rondera ca kintu ciza basuki mubwira ivyo bindi bibi mu gihe atari ingeso mba afise ivyo bindi bibi physique matari we yashwazishije kubigira reka kubimubwira kanange conseil les amis black. Si tu es trop véqué, tu es trop black. Why wiyumvira kwisuicida? Why wiyanga? Oya niyumvira kwisuicida kubera yirabura. Nimba amavuta hari. Rigana jewe kugira nisige niko amajambo y'abantu. Voilà, nivyo nyene ndiko ndabwira abantu. Ifu baza rero ndabaye conseil rero. Nk'ambassadeur. Bro. Qui ne risque rien n'a rien. Tubaho rimwe ku isi. Ubona yuko utari fier n'ubwirabure byawe. Hari amavuta ya 2000 ya 3000 nukuri kubana ntababesha nukuri kwimana. Je nisiga amavuta ya 6000 francs. Nukuri. Nisiga amavuta ya 6000 kandi yaje kuduga vuba yagwa 5000. Ukuntu kose mubona sa neza. Narigeze kuba nisiga amavuta 500000. Ndasa nabi. Ubu nisiga amavuta ya 6000 francs. Sibyo? Reka rero subira inyuma gato. Ubona yuko tari fier n'ingene usa. Kandi ibi bintu yakunda kuba ku bantu birabura gusa kuko nta muntu w'inzobe ndumva avuga ngo jewe ngo ndi jene ngo kubera inzobe yanje ngo abantu bavuga ngo ndi nyanzobe nibibaho kubera iki dufite icyo kibazo kandi ivyo bintu biba ku banyafrika baba muri Afrika ko umunyafrika bahanze araba proud y'ubwira ngo ega n'abazungu babubona yuko ni ibintu biri ha bamubona ko ari ninza habo ariko muri Afrika ucumengo ni icyaha kuba wirabura cyane nukuvuga rero jewe ivyo niko ana nk'ivyo conseil yanje mwayumvise kugira ngo nzasinda gushiremo bro ubona yuko utikunze nta muntu numwe yagushize yagufashe mu kanigo gura amavuta igire neza baho nkuko ubishaka jewe rero conseil yanje nagira ntange nuko naje ivyo waruvuze ngo byagushikira naje byanshikiye mugabo nukuri je byanshikiye primaire abana bose bakanyita ngo Cheusi ngo nsa nijoro bavuga gute ngo nsa nwenze mani babona
gutweze ngo tubona amenyo gusa ngo gusa kandi nivyo ku mafoto n'abandi wallahi sinaboneka bali ufite naboneka kakantu n'amaso uturuto mu maso twera no mais sérieusement kandi nta kibi cyari kirimo kuko ibintu byari visible ko no ku mafoto wabona neza yuko haboneka amenyo hamwe n'utuntu twera to mu maso ati byari visible urumva nukuri abana ntako batagira kunyumvisha yuko ndice usi mugabo nigiki rero cyasakiza kumpa jewe confidence yo kubabwira ati jensa neza guess niki jewe kuva ndi muto mama wanje yamambwira ngo ufisugira bure bwiza sheri wanje misi se kuva ndi muto abwira ati ntuzo kugera ugira yo kwisiga n'ubunye nico kintu majewe ntisiga mama yatumye jewe nikunda kurusha vya bintu byose abana kwishire bambwira nabigwiza nk'ubusa rero abavyeyi mudukurikirana canke abantu mwese muri rusange ifo kwiga kuza muraha confidence abana banyu kuva bakiri bato kuko jewe iyo mama tigeze ambwira ati vraiment ndakubwira bure bwawe ni bwiza ndakunda ubwira bure bwawe ntuzo kugere wiyambiza uri mwiza wirabura tusa iyo batigeze ambwira ayo majambo ubu mba ndamurusha inzobe ringa nukuri je ndibaza yuko finalement bandamurusha inzobe zoza ndoga amavuta donc rero nkuko Alvin yababwiye si nimba wumva utikunda kandi si conseil mbi ukaba ufise hakobaho uzi yuko utikunda yego ubona ikintu cyo tuma usa nkuko ubishaka bro fele mugabo ufo nawe kubikora avec modération kubera navyo nyene si vyiza tout excès est mauvais jewe urana narahindutse mu bintu byatumye mpinduka si amavuta gusa n'ubuzima bwarahindutse sivyo ubuzima kwa bwarahindutse biri mu bintu bituma jensa neza kandi ikindi naco jewe nkuko nababwira sinisiga amavuta zimvye kandi je sinisiga amavuta misi yose sivyo ni hahandi narakoze ko none yivanye n'ubuzima bica biramacingana kuko harabirirwa bisi jewe nisiga deux fois par semaine ariko nkabasuko wewe nimbona yuko vraiment utikunda ukaba ufise uburyo bwo kwihindura kandi jewe sinisiga ngira inzobe nkiya Link jewe ndakunda kayobe niyo mpamvu utazobona jewe ngo nabaye nyamwero oya ndakunda kantu kameze uko bon ariko nta muntu yibona wowe nagutera nyinshi reka mbabare havyo ndakubwira aguma rondera ukuntu ndakugurira kantu aguma rondera ukuntu ingereza ibaze honyene uko kuntu wumva yuko umbuye ko ufise izobe ndyohego ibaze rero kera bambwiye yuko ndice usina je gasha waciye mu bintu vyinshi merci ndiko abantu muza kunjajinga ngo je ngo ndiko ndosha abantu kwisiga wallahi niba uza kunjajinga ni kwera wewe ufise ko confidence ari abantu mana badafite confidence nkiyo kandi mere kunjajinga utawure yuko ari abantu babayeho uko batabishaka kandi kubera abandi bro si tu peux le faire seul fais-le bikore muga avec modération wisiga avec modération nimba naho aparanga basanga ngako hari choix zibiri soit uca winyoha nyene ko utikunda hama wisige kugira wikunde soit tu apprends à t'aimer tu apprends à t'accepter comme tu es hama uce wigira confidence uzoca uba mwiza no kurusha hama ucigira muzohura azovuga ati ariko we nawe bazurese ubwirabure buratandukanye mare ubwirabure bwo mu nzara nubwo mu giti ntibisa wallahi ntubeshanye ubwirabure ufite ubuzima bwiza kedi nubwira mbere urazi ko hari abantu bafite ubwirabure bubi kwera ubuzima bubi kuko hari abana benshi bo mu giti ubona ubwirabure bwiwe wonyene ufite inzobe ukavuga ati uyu muntu afite ubwirabure bwiza vraiment kandi yirabura mugabo ukabona po yiwe ukavuga ati uyu muntu arirabura vraiment ariko asa neza kuruta umuntu afite inzobe rero mudatahura yuko ngo izina muntu wese yirabura ngo abayirabura nabi bro hari umuntu yirabura ari mwiza kuruta umuntu afite inzobe voilà donc jewe umviriza ibintu byose wavuze c'est vrai jewe conseil yanje niko ndatanga donc uziko amafaranga ufise umenye ko mu bintu bituma usa nabi no kudafite amafaranga birimo ego mugabo c'est aussi important d'apprendre à s'aimer soi-même c'est aussi important de chercher l'argent umaze kurunda amahera ukayaronka ni uzocumenya ingene usa vya vrai aho ni ku bantu birabura saya amaguru yanje murabona uzikera ingene je sinambarika butura ariko ubu ndamaraka kagira ngaha n'amaguru muri arena abantu bose ngo uyu mujabo n'amaguru yo ntayabona ndayabona navuye muri nayabonye ba voilà c'est ça t'as appris à t'aimer ko yakuziko ntako bihindura voilà urose bahera kujogira chirurgie woyigira kugira amaguru yawe abe neza kumengo no wanice showbiz oya reka turazinanye barenze bigira ariko urazi yuko mu bintu bituma abantu benshi batira attention kuri jewe ndiko ndatambuka ko ari amaguru
gusa ico nakubwira coco ta priya emeso defo nakwa kuzi ko ntaco uyihindurako kandi kubera umufise amahera erega iyo ukenye erega n'ama complexe as you kenye Voilà. iyo yafise bari uravuga ati oh okay rero mwebwe hariho n'ibimuga ku bantu mufite ama complexe yo kuntu musa vraiment mugerageze mwikunde ubona ko utabishoboye kwikunda isige hama wikunde voilà ukaba abantu namwe mudukurikirana canke abandi bantu muzi yuko ico kibazo mudagifise cyo kumanka confiance en vous muzi ko mwikunda uko musa kose mugerageze muhe nabo bantu badafise ama confidence muri bo mugerageze muce murabwira amajambo meza kuko nta kintu kibabaje kubwira ijambo umuntu rigatuma yumvira kwiyahura urumva rugatuma yumvira ko yiyanka adashaka kuja mu bandi ariko bimaze gutuma yumvira ko yo kwiyahura nuko adafise abantu bari proche yiwe bashobora kumuha plan B abantu abavyeyi baturera nukuri bafise akazi kenshi bafise akazi kenshi cyane kwa kera en tout cas vraiment Imana ishimwe ko abavyeyi bacu ubunya sigaye ari ku marezo basigaye bari civiliser bari eduquer ego basanzwe bari eduquer mugabo bari eduquer intellectuellement ku buryo ashobora kumenya ati umwanya wanje ifo ko ntangura kuza ndamuha ama compliment akurazi ko ari mwiza akurazi ko ategerezwa kwiyemera akurazi ko ikintu cyose ashatse ashobora kugishikako sico kimwe na kera bro isi tugeze kera ntuwaza kubwira umuvyeyi wanjye je afise depression n'ubu hari abakobwa abavyeyi dashaka kubwira ngo afise depression ahubwo atahubwo wewe warasaze uraryama ufite depression yego jewe hari igihe muramara nk'ukwezi ntaryama sivyo hacha ndamubwira shama maje maze imisi ntaryama ngira ni stress na depression ngo ahubwo ngurahaze sindi ivyo urimo urumva hari ibindi bintu abavyeyi bacu bataratahura mugabo ni bon twese twakuze tuzi ko abasenegali ari abantu birabura ariko nabo barisubiyego benshi basinzobe murakoze bumviriza sha ibyo niko ndababwira abantu muri ko muradukurikirana mwebwe mudukurikirana mwitozi kuza muravuga neza nimba umuntu ubona ko yirabura canke ari inzobe gose batayikunda mugira ati sha uri inzobe gose mugabo akocaza ibintu byo kwirabura wabimazeho umwanya muremure wewe no kubera ko ndazi none kwera iki ibintu vy'inzobe nariko ndayimara ku mwanya kubera ko wewe wari déjà toi avant tu ne t'aimais pas kwa rabaye inzobe niko rutikunda iyo confidence nawe wari wifitiye moi j'ai la confiance en soi kugira nshoboye kubivuga okay duhezere ko ndazi ivyo naciyemwo c'était vraiment pas facile iyo ntaza kugira Imana nkaronka muvyeyi n'abantu bo muhira goma bambwira ati vraiment ubwo bwira buratesa okay ibaze abantu bo muhira iyo bakubwira ko budatesa ibaze nono wariko warisize nari kwa risize kandi mfite ama complexe y'ibisazi urumva ico gituma ndiko ndankuhaje abantu kwa ndazi ko hari abandi bana bakibayeho uko mu mashure mu ma université ugasanga ari abantu babarsela kandi amakanka ashikira abantu birabura gusa nta muntu w'inzobe uzosanga ari abantu birabura twakuranye nayo nico gituma je ndiko ndabihagarara ko gusa kubera ikomera ko trauma igufata wumva wowe ndakubaza ikintu kimwe malaria yakwitenzura yibwira ngo je ntumfata kubera ariko hari iminsi ya malaria ucuja kunyu none na traumatisme hari uzi yuko nawe ufise depression y'ubwirabure ari amavuta hama mu gihe uri umwana na umwana angana gute wewe watanguye kwisiga cyane jewe byatanguye kwisiga bicigane vie mane kwe kutatanguye kwisiga wiga 7e cyangwa 6e primaire kubera yuko iyo myaka yose sinari bwatahura inzira y'ubugingo abataritabura noneho turingabwiye ngo tuba influence kandi kera nta social media yarahari nta muntu ndiko nda influence kwiyambiza uyu noye karavye influence jewe siniko nda influence n'umuntu ariko nimba jewe naratwengwa ubu wallahi ntakubesha ubu jewe abantu benshi turahura bakanankora ko kuya akavuga ati usa neza bro even neri nati yantuka ngo ibihere ibaze kariyo ikiyareke kibekire muraza amahereje nari fise nta traumatisme byakugiriye jewe ntaje cyanyire kubera yuko ni kuranzi wewe man naraja no muri boîte narasohoka no mu bantu fise igereka ingano byarakubabaza harageze igeni yakira mugabo kubabaza yego kubera abantu bien sûr ariko naguma mvuga ati ko nogira ibihere nirabura Manda fisi inzobe. None ntibara abantu bari proche de toi, bari abantu bo ku marezo. We naje niravye kweri navuga ati bro. Warabaha rezo yo kugira ngo baguma gushiti. Kubera here uma wita ngo bi. Ahubwo naje naye kuza hakoma, ahubwo naye bagiye ku marezo. Urazi gituma rero nimba utazi jewe. Urazi gituma je ndi mu acteur man. Mbazi yuko jewe ntaberese yuko ndi proud y'ibintu mfise kuri jewe.
bo bazoca banyica mugabo lofete ke nababwiye ibihere baci nabo nyene bayifata bisanzwe n'abantu kubikubwira bazi kuza kubabara zaraheze kubera yuko naberese yuko jewe nariyakire kandi ngo I'm fier I'm proud urumva ariko sikuvuga ngo ku mutima nari ndyohewe ariko navuga ati reka ndabashire mu nzira bashaka rero vugisha kuri rero iyo utaza gukira Alvin nta traumatisme zari kugusigira nta wonye no ntinge ndagufata wonye no aranyibwira ati Tatiana nukuri je ibintu byawe bitanguye gutuma ntiyemera ata confiance ni havyo wambwiye none ubaza ko amatraumatisme atangura gute bivahe cyenda gutahura kadohize ikiganiro abantu bafite ibihere muze ndabereka umuti n'abantu birabura mugenda bereka imi ko gira ibihere wirabura mugira ibihere ufite izobe mane ofu mugira wirabura bazi wirabura ntibipika wirabura ntibipika ntuzana amatashe mugufite inzobe ndugu yangu ucubaka abasaza so nta kintu kidafite antidote jewe nari maze imyaka 4 mfise ibihere vije guhera muri 2024 nagize mariage mfise ibihere ahubwo umugore wanje ararinda subona wewe urakwiriye award agenda zo umugore wanje arabaja mu babogare bamubwira none se mahere mubanye gute ariko umugore wanje aransiporse gushika ubu man arakwiriye respect man ndaza arabaji benshi bakubwira none mahere est-ce que vous êtes vraiment fier avec lui mugabo ubu ndaza abajama bose ubu benshi no kuri kuma ntakubesha ubu hari n'abakobwa duhuye anyagira akambwira usa neza no kuri kwimana sinokubesha n'abahungu bagenzi banje barambwira bro usa neza merci beaucoup mugabo mu mutaure ko namaze 4 ans niko na souffrir na souffrir nikilala hivi igihere najamanye sicho vyukanye igihere nirigwaje sicho dijamanye man ibiboro vyari producer mali kumanya kumanya ubiza ati ikiri gishanje yes kuburyo numvise akantu nacavuga ati Allah haraje arrivage charge ariko alhamdulillah ndashimira Imana nararonse amavuta nkiza sivyo naragiye narigeze aba ex banje bose munyanganire narigeze kwiyumvira yuko mwandoze ariko vraiment burya nasanze jewe naguma ni neglige kandi naguma numva amabwire y'abantu benshi bambya ngo isigibi wacu usanga rero nta nakimwe ndiko ndahindura ariko alhamdulillah ngira ngo ni challenge Imana yashatse kunshishamo none narayibonye kandi Imana narabonye kuri wa danger kabisa kuba mahera yanje yaheze sinzi ko mubona ko nacifata n'ubuseye kuko iyi ni témoignage ikomeye Mana ndagushime kabisa nge ibi bihere kabisa byari bingeze ahantu kuburyo atamuntu byawe n'ivy'abakobwa baza ngo bizu ngo yo ngakwitama je ahadeja hanga wari watagoye kuba complexe no kumuntu azaho guha bizu ngakwitama kubera ico gihe sinzi kutahura narisukisha n'ibisuko bigera ngaha bifukino kugira ngo basi umuntu asomye ntabone ibihere biri ngaha asome biso aze ego kwera yuko wallahi ico gihe sinisukisha ngo ahaboneke kwera yuko nanangira sivyo ariko sinaryama narisiga amavuta atandukanye navuga ati ngewe tuzogwana tu kandi finally nagiye kuronka amavuta ankiza rero na wewe gwana n'ubwirabure umunsi uzobona bukunaniye egera Alvin akwereka inzira wewe ufise ibihere gwana n'ibihere umunsi uzobona ko ushaka kubihera egera Alvin aguha inzira murakoze cyane kwa amasho kudukurikirana ibaze no muvite ko tutamuhaye umwanya yego hewe oya mugabo nawe warigeze kufisa amahere ntavuga gose linka muntu oya linka na Jeremy ntavuga gose na Jeremy fisa matashe man byaheze warisize amatashe ariko sinsize ibintu bingirizo erega hari amavuta harimo hydroquinone hari n'amavuta harimo éclaircissant donc les deux choses différentes nisize amavuta ari 100% naturel ata hydroquinone irimo ata éclaircissant irimo nisize beurre de karité ya masolide urumva ikirameze uduhere irameze amatashe kirangira abwira ure buseye murabibona mwe bro duheze urakoze kubwira ure buseye murakoze cyane kuba amasho kudukurikirana nje ndibaza yuko ikiganiro cyacu katugarukirize ngaha kwera yuko twamaze kuvuga amajambo menshi kandi twavuze ibintu byiza ku bantu baza kubishiramo logique yego twavuze ibintu bibi ku bantu baza kubishiramo ubupeiza cyane muratahura uri umupeiza uraza kubona yuko ibintu twavuze ko ari bibi ariko uri umuntu w'umuintellectuel uraza gutabura yuko hari abantu biyumvira kwisuicida
kubera yuko bafise amatoma quelconque kandi yuko ubona yuko icyo kintu abantu baguma bakigusebako ufise inzira yo kugihindura urashobora kwihindura kugira ngo ibintu bigende neza nawe ubeho neza ko de toute façon umuntu wese ategeza kubaho neza mentale yawe nico kintu cyambere kiri important uva nimba ubona yuko iyo wimesheje urupara ariyo bikuryohera mbwa abantu bakakubwira yuko bitakubera kora ibikuryohera wewe kora ibikuryohera nimba ubona kugira bure bukuryoheye uzo kubwira ko wirabuye uzo mubwira ati merci wewe uragumana izobe yawe hama turabe ariko umuntu nyakumaza kubwira ko wirabura ukacangura kuvuga ngo yego nivyo basi uzobuvyisha ndugu aho uzobwiye jewe nari hayi na aka ya mahere murakoze cyane ko mwadukurikiranye reka mikaze kandi nari nabivuze muri introduction ngano ndasuye kubivuga ukaba uri umwabone mushasha karibu gose ukaba uri umwabone dusanganywe bandanye ugira j'aime ugira commentaire ugira share usubscribinga oya bamaze gusubscribe byaheze mugabo urondere n'abandi bantu haza gusubscribinga guys nizeye ko mwaryohewe n'iki kiganiro kuri micro ya Kelly Tatiana avec Alvin Smith umuvite wacu yari Linka inyuma ya kamera ni Gerard Kagaga